nagomba kubanza gukengurukira Imana mushobora byose yo yagumye irinda Burundi, yarawurinze kuko Burundi bwaciye mu bihe bitoroshe, mugabo no munsi tukabona yuko igihugu gishitse mu bihe vyiza, gishitse aho abarundi uno munsi bajya bakaryama ata kiri ku mugono iwabo. None rero muri iyi minsi duhareze umwaka turiko duhimbaza na Noel, umunsi w'ivuka ry'umukiza wacu Yesu Kristo, nagomba nipfurize abarundi bose ntasize inyuma abagumyabanga, ndabipfurize iminsi mikuru myiza, iminsi mikuru ibugururira umwaka w'akanyamuneza, kuko uyu mwaka uje ari umwaka w'imigisha kuko abarundi bariko baritegurira kunagura inzego zibarongora, no kuvuga yuko ari nk'umwaka w'umwimbu mwiza. Turavye ingene rero hasa neza, turabona yuko umuco uri kurakira Burundi. None rero abarundi bose nibakire neza uwo mwaka mushasha, tukaba kandi tubipfuriza ko uyu mwaka mushasha wobabera n'umwaka w'imigisha mu iterambere, kuko ibihe tumazemwo iyi myaka, novuga nti imyaka 4 iheze, ni imyaka koko yatubereye imyaka y'imigisha mu iterambere, kuko abarundi baragwanije bimwe biboneka inzara. None rero uyu mwaka uza utubere rero umwaka koko wo kubandanya dutera imbere gushikaho twese twibera mu kanyamuneza. N'umwaka rero udasanzwe utari nk'iyindi myaka, arico gituma abarundi bose nabasaba ubwa mbere kugumya umutima. Benshi kera bari bazi yuko iyo hageze amatora ibintu bica bigenda nabi, kandi noneho vyanaboneka imbere yuko biba. None rero twebwe turabona neza ubuza gusha buratagata. None rero turavye ingene hasa neza, abarundi nibagumye umutima, babone yuko amatora agira ze muri uwo mwaka utangura ari amatora ahubwo atugirira neza, ari amatora yuko indongozi zisubira kuraba icizere abarundi bafise. Ni umwaka kandi wuko n'indongozi dufise zitangura kwiyumvira iyindi ntambwe, ko rero buca dutera iyindi ntambwe. Abarundi nibashira umutima mu nda, ahubwo dutera intambwe nziza, dutera tuje imbere. Rero nagomba no gusaba ndetse n'abanyamahanga yuko bokumva yuko Burundi ari igihugu gitekanye, kandi baranabibona. Ntipfuza yuko n'abarundi bari mu mahanga boganuka amahoro muri uyu mwaka, baze tunezeranwe, baze twiyumvirire hamwe ibiduteza imbere, kandi twibereye mu bumwe bwacu, twirinde ibizosubira kuza biraducanishamo. Ntihagire abantu bazokwankana bapfa imigambwe, ntihagire abazokwankana bapfa amadini, ahubwo Imana bariyo itunga twese, ko tugira Imana tukaba twavuye mu njyane z'amoko. Ibindi byose biroroshe, kuko ubigisigaye umwasi dufise n'ubukene. Ubwo bukene rero tugira urunani twese twiyunge, tugwane n'ubwo bukene, aho kugwana n'ibitagira mvura.